si ibintu baba wigira uradekura cyane sindakurekura jena nakwangiye kuva kera ibintu by'amanyama sindabishaka cyane nakubwira ngo mugore nyama umviza nakubwira dakura sindakurekura uretse ibintu bahango eka Nubwa mbere mbonye umukenyezi atwara ikinga ujahe oya jena risa n'ushitse nari mvuye mu soko gusuma ariko birantangaje ibiki kubona umugore atwara ikinga sinari bwabibone nanega mabuja hamwe gamwe ifitiye ibiro murampakazi oya je nta biro nkora umugore asa nk'uramwo ni ukuri kose nta biro mfise kamusa neza urakoze yego frere madana no ukora iki jewe nta na kimwe nkora nirwa mu nzu yego umugabo wanje yarambujije gukora mbwe ko ntegerezwa kwicara ngaho ndababana ibintu byose byo mu nzu ndabirabe nta kintu na kimwe nkora n'ubu mvuye gusuma nta kintu na kimwe nkora nguma mu nzu ngira no kufise imbanya uwo mwana ni wa kangahe ndafise n'abandi bana n'undi ndimo kumuvyara fise bangahe fise batatu kaba wirirwa muhira amanda wapfa umudandaza n'irengarenga shaka nukuri yarambujije urabizi je narashatse gukora mugabirana nashatse no korora inkoko ndatizanya ari zibiri inkoko kazi n'isake baciye bazibaga zose ntashaka ikintu na kimwe nkora kandi umugabo abavuze sishobora kuvuga umugabo yavuze mbambwiye utegaza kuguma ngaha atana kimukora ndavyubahiriza ati umugabo avuze ni imana none ibivuze ibintu byose bisakugira ubwenge madasivye ndakwipfurije ariko bishobora kuba nk'ubu yopfa woja ruguru usa nk'uko nizo fresheri we ruguru bana wahashobora ntamwoca usanga ugiye mu ngeso yari ciza ukwimenyereza ubuzima ukiri muto kandi bikigendeka shobora kugira ingorane akazi kagahera canke agapfa ivyo byose tubitegekanya mu buzima ko bishobora kubaho naho zobirengarenga hanyuma je naho ntiyoca amena umutwe yarambujije n'ukuri sukubesha oya ntirirwa muhira none atirirwa muhira wumva cyo kubuza gukora ari sha je muhira ndafise akazi ukoshobora kuba mu minkoko zonsange muhira tuvyumvikane nimbo mugambo w'ufise uzane nyinshi worore mugabo urondera ingene uzurazigaburira tutogire zimere neza cyo uzagenda ukuri ubuswi bukiri buto buto kuri mutoyi uzane mu mezi angahe ziba zikuze kandi ziba zigwiriye jibi birantunze n'abana banje simbura amavuta yo kwisiga nawe shivyo sha urangiriye inama nziza je nzohora mfata gute mu gitondo shira imeza kwibarabara shire kwitomati sasita abana batashe ndayinjiza abana bafungura hanyuma basubiye kuryama subira gusohora hanze ndandaza imana ihezagira akazi k'amaboko y'umuntu ntizohezagira uri mu itiro urakoze sawa uzonsange muhira yego Konse
urazi ico gikorana duheruka kugira ndaguhimura ahubwo re ntabyutse yo wari umuriro kimwe cya rugo urazi ya ndirimbo nasohora nakora video mfise yaka gahungu kanje kandi yari uyu yo urazi ingene yatowe reka kumbwira reka ahubwo reka mwereke iyo ni yandi uheruka gusohora yo nawe wari wimaraguye mana wimaze ego sha inda ya bebe bashari mwirakina kandi sha wari ufise inda mu mana urabona ko biryoshe twamakiri bashashe naho nzosaza namenya agahera mu kanwa sinzoreka gukorera imana nawe ntuzomere nk'aba bandi bafata umurimo w'imana bakavuga ngo afise inda urumva ngo sinoja gusenga ngo sinoja kuririmba ngo sinakoropa ewe nakazi kawe oya sha mugabo inda indi reka sha reka inda hari igihe kubana yoyo oya nawe ntiwigire ingeso ntuzogira ingeso nk'ayo bino hamwe no gusenga vya kunana tukora abadamu benshi bafise inde badasubira kuja gusenga ngo barababara ngira ni amazi atoyiha mukozi zanira amazi nkaza ku maguru zose abana bari bimuga ariko rero ikintangaje baradeka bazifise mugaba kugise nawe ubwira ngo birasafasha oya hajya ahubwo barondera imana none begurazi hamwe duheruka mu gikorane c'abamama reka ndagushirire muraba twaratambye abakenyezi ukuri kw'imana abakenyezi tudashobora ndakagendana ndakagendana mungu teofu mushiraye ndakagendana ngenda kwereke nanje ingene vyagenze ndakwereke ndahageze sinihangana narahombe kutani bimenye hajya oya ninjye basore ndashaka Yes. Wesa. Wowe nibiki? Bigire kuragira nibiki? Wese nakubujije, wese nakubujije. Wese nakubwiye ngo niwicare muhira urera abana, hari kindi gikorwa naguhaye.
reka nkore ukora iki ehera bufise inda raba nivyo urimwo reka sindi kimuga nanje hari akazi ishoboye gukora zibiki none nzogumanirwa mu zimisi yose kana we urumva ufise amatwi je mu mwanya nkore shora kuguma mu nzira gaje simbereye kwitwa umufasha narakwankiye nta gikorwa na kimwe wowe wemerewe gukora jamuhira urera abana nta kindi gikorwa naguhaye simbereye kwitwa umufashwa nanje ndakeneye kuba umufasha ivyo nivyo iwawe wemenya gusa ivyo nakubwiye kandi umenye ko abakenyezi tutaremewe kurera abana gusa no kwirirwa mu nzu no kuvyara hari ibindi bikorwa dushoboye twokora Gabone sawa? Turaho. Mufise biki? Dufise Fanta, dufise Orange, dufise Coca, dufise jus. Je mufise ni ziki? Ok, dufise jus maracuja, la jus tuyiri simple. nzanira jus Bazonyene arati cyane. mwanzanira ivyo Sawa. Naya zirakanye. Zirakanye? Bikugora kugurura utumutana amazi umuntu akatumazimisha basi. Nta kibazo. Kandi muze muramwita abantu hakiri kare. Byo kujebajeba mu bihagarike. Sawa, karibu. uri kuriga wewe gukora Oya. oya nakazi uri Karibu. Ibintu by'ahantu menga ubazana y'amafaranga yiwawe ntibabazi ngene bayaciye. Batangura amanyanga nkamwe yawe. onyibutse Sina kwibutse. amanyanga yo wanje meze Igice kirabe babacogeje ivyo bindi bintu. none Hano guhana muri tinyisha. Hari umurundi wumva yishwe n'umwana. mbe kutansokera nanje wose sinagutumiye Urumva roje nkuri wawe. Eka shaka kuzurazana amanyanga be nayo. Yarutsa tugira. kandi wari kubanza ukagira gute Urumva ro ntavyo nagize. Wewe bishinze baragura ivyo hanagura ngo. none ahubwo mbona umenga hari ibyo ntanaguye neza Umunsi wora havu urantera ni nkuru data wanje. kandi uri kurancokoza uvuga Nawe ucokoza n'amakosa. Ewe. Ucokoza n'amakosa. ariko mbutangure kwishima kuri aka kazi nguriye n'ibindi Oya ni nyama ndakuha. Wowe ndazi kuvyukunda nazo ndakanyama ndakuguriye no. none ko utarahamagara uwo mu gikoni Oya ndakubwiye. None tutoneka tutari no ngaha. Aje uza kujya kabenzi ku mugoroba sinzi byo kuba. Warahevye. Utunure warataye. Uri bagiye kirahiza gukoresha ko bigeze kumwe ati si hari. Yagiye buryo bunure. egi bihe byarahindutse sha kijya gihe none ubona twari tumeze gute sha Mbere hatangura kwa kayeri ko nzi no kugwa usa no waguye. naguye None no kuja gusenga ntukigenda. je urantwenze nuririga programme yiwawe Arasane kwanza ku magara yaje. Niwo bafise naho nyene nda. ibintu usigaye wigirana ifite binyene biranshisha Bagize arasane bace banywa. Niwo mu paysanne kabisa. Faut boire. Bon sinon ça marche.
uri kuranyumva neza ukabuzi gukinyuba nk'umugabo wawe guhera uno kuba mugabo ivyo bintu byo kwa mushaka kumenga ngo nogendera ku mategeko yiwawe ivyo vyari vya kera ubu fata programme nanje nkafata yindi ngo nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo hakubana n'umugore w'ingare utuma wigira ku gatumbu kiberayo. Ushaka kurondera urundi rero jewe wampaze rero urumva ubushaka jewe ikintu ndiko ndakubwira ubu urabona Imana yaraduhezagiye yaratugiriye neza ajya ama programme yiwawe wa mugore kari ivyo umukora icyo ushatse nkawe fata programme nanje nkafata iwanje yego ubu carake ubu ufata imodoka yiwawe nanje nkafata iwanje nkagenda mbere ndakubwira wa mugore ubu nta vya blague nta ABCD nkeneye icambere ujya mugore hagarika ubucuti nawe ico ni kimwe nibikunda ujya n'umugenzi wanje yego narakubwiye ndavuga ukavuga tetwa ikigira kabiri uri kuranyumva umunsi w'Imana no gusenga so kuja mu sport burya buteni bwose ndabuturira ncangure zindi nakubwiye tetwa uguma uvuga wenyene je ntariko ndavuga kandi ugumana kamenyo ga ndatwenga nyene ikibi cawe ro nico umuntu akubwira ukagumana ivyo biziguye sigara ga wantumva we wanashaka uzogume ngaho urare ngaho imyaka yose karibu rero karibu wa mukobwa wawe yakoze hewe yakoze itiro riramwishe none aguma ashaka kwiriza hewe tunyarutse tugiye reka tugende kwera nuko mbona umwana yari yagize basi ujya muntu vrema aryo banza bwe bagenze neza tujye kumukeza ehehe ku mwana itiro riramwishe ashaka kuryama mutore asinzira afise itiro kuryamira yo tuje tugenda rero mugani turacerewe jamara yarishushe hari muri paradise bije no yabigize nyene je sindabitahura neza jamara yarishushe sindabitahura neza Gwimana yacu wewe uza ngaha gute turiko turaganira n'umuntu ivyo ni kuvugiye nenje gusabira ubushanje uruhosha rw'iki bwo kuja gusenga hewe aho mva natwe twarasenga kera mva imbere oya bersere ndagusabye nakwanyiye ndagusabye muri ubushanje gusenga rero mva maso je ndiko ndaganira n'umuntu sinasenze none n'ubu ntibinya sinasenze none ushaka iki shaka kuja gusenga kera twarasenga fata ibiharage hariyo uteke
byose ndabiteka ngarutse mana ko umuntu ko batumva makanzu hoshi mva mu maso ntabona tugende hewe ntambo gezeko inki none ndakubaza ubu kibiso ni mwibarabara cyane no munzi burashika none ushaka iki wavuze yuko uzokorera imana ntazo waravuye yamenye nose babaza n'abantu ja gusenga ivyo nawe birakuraba wewe oya nawe hishira yesu ndayihishiriza iwawe soka hanze nawe nagutanguye kuba hari tugende kumurana ntahonja n'ibitenge ndakura ntahonja fata akayira kandi ugende nyarutsa tugende reka nyarutsa ntuje gutanga amategeko ngaho nyarutsa mada nta mategeko ntanze mu rugo sohoka rero sohoka urabona uriko urafyurira amaso sohoka hanze uyu numwe twavugana ibyo mu gitsina ni jewe nyene ha nizire ubatse urubaka rwawe nawe urabona tuje gusenga Yesu akunda abana batoya kandi arabaheragira kandi arabaheragira kandi arabaheragira kandi arabaheragira kandi arabaheragira. Dusome rero. Monsieur cousin, je vous remercie de votre mail. Je vous remercie de votre mail. Je prends mes médicaments. Je prends mes médicaments et je vais déjà mieux. Je vois beaucoup de monde dans mon cas. Car beaucoup d'amis j'aime à la maison. Ibiki, depende reka nabona ko nkundigisha ubundi reka cyane none bugishije ari mu. Mbega mwinda bakire gutema. No hazara nje no bigishiza imwe mwese. Ndahariya mbisa. Nigisha ubunabu. Nje nguriro nkamuna ndabigira gute. Uyu ndamigisha gusoma ubona ngara nkamazero ubundi nawe ngwibira mukwago. Hanyuma nakubwiye aharaga kwabu urakavuga akakwabu urazi kurasoma uragashira mara kaburungu kagashiramo. Iyi ni virgule na point ukabishiramo na point d'interrogation. Tutangure rero. Monsieur cousin. Je vous remercie de votre mail. Je prends mes médicaments et je vais déjà mieux. Je prends mes médicaments et je vais déjà mieux. Je vois beaucoup de monde, car beaucoup d'amis viennent à la maison. Quand il fait quand il fait moins chaud, de faire un tour. no njena hapa nkabigisha mwese nkabishobora gahunze we ntabona ubundi ndiko ndigisha baze mu ndeke Dans la cour. Le médecin disait que tout va bien. Et vous
Et vous, comment allez-vous? Bigger than the hippopotamus. Papi. Ni biki mwe mbega nyuma mwabana mweje ndabagire gute? Uyu Nabona binanirwa kushura ko rupanye. none cyo nobona no kwigisha uyu no kwigisha na Grace no kwigisha nawe mwigisha na Stacy mwese nkabishobora. Igenda hariye ni mumbisa baze nigisha uyu. Mama ni mama nyere ndabasabye ni mundeke naje no bishobora je nyanga mugomba kubaza mu mutwe. Mugomba kubaza mu mutwe mubona je no bishobora nk'ibi byose. Uwo nawe ndabira mbona kwa mvundika we nawe. Baye mpumeneke mbega yimwe abo bana hiye kavuga aho kubita umutwe hasi ucumeneka ucupfa. Bamwe ndabereka ibyo basoma bane nabo ndabigishe nawe ucuza hejuru ugira amagendera. Abona ko kubita umutwe hasi ugacupfa ugacumenagurika. Buravuze iyo piano yene ibyo bintu nabyo burabireka ntwavupfa. Cyangwa bana neje mbona je no bashobora je nko ari je nyine. Hewe woboneka Dimashe gusa Jesse ngunda kukubona indi minsi. Yo reka mba ndi mu buzi nyene bwo mu nzu mu gikoni nyene. Ego muhira nyene yategeza kuri ibikorwa byinshi. Kanatsinda n'umukobwa ategerezwa gukora. Ivyo byose. Kumbura umwana mwiza cyane amakuru y'imisi nane. Turashima. Ndabona mumeze neza nyene murakeye. Ashana kuri. Dusa n'abagiye nyene guhimbaza umukama kweli. None. Erega ingene tugenda dusa mu isoko siko dukwiye kugenda dusa mu rusengero. Shavyo vy'imbere y'Imana no kugenda umuntu ameze neza nyene yikwije asa neza nyene. Gavyo se niyo tubikesha. Sivyo nyene. Duhamagare n'Imana baje tugende gusenga canke yahejeje. Shana herutse umengaye ko yitegura yaduze muri etage kandi naho yitegura sindashika. Sivyo nyene. Gusa reka ndamuhamagara. Berse. Bere. Shangira ntari hafi kwe. Kubera nane herutse nyene mbangagiye kwitegura. Oya, nayo nyene barabona ko amasaha ageze reka turindiye. Naye mwari mumukeneye cyane gose nyene ko asanzwe azi ko aja gusenga. Twari tumukeneye kandi tugende tujanye twari tumukumbuye rega. Umushinga nawe murindire nyene. Umushinga nawe yari. Nawe nyene nerutse umenga yaragiye kwitegura. Karibu. Yego, urakoze. Umeze neza. Yego turashima namwe. Tura. Yego. Cyo narinzi yuko baje kwitegura ngo tugende gusenga none bimeze gute? Yego, maje muri sport. Iri. Yo waje tugende gusenga ibukasha y'Imana gukoye. Yankuye. Yarangiriye neza. Nabizi. Twe turafise message tukuzani. Ninde yibandikiye? Imana. Yabandikiye. Yandikiye wewe. Nimumbwire. Chuti yanje kerugikizwa warasenga ukisonzesha warasomi jambo ry'Imana none wasubira inyuma. Wahejeje? Konyene ugasubira inyuma gatoya. Wahejeje? Mve nkubwire. Imana ntizoraba intango y'ikintu. Ahubwo izoraba iherezo ryacu. Ni sawa. Muriko murantevye? Ibuka intango. Wavuze yuko uzokorera Imana naho amenya azoba yaravuyeyo. Nana mugomba mukura kwamenye. Eka. Ibihe byarahindutse basi. Yesu yarangiriye neza. Uribuka uza muhiri wanje turyohewe dutamba dushima Imana yuko gukorera Imana biryoshye. Nubu ndayikorera. Abaswahili nibo bayamaze ngo heri mwisho kuliko mwanzo. Murakoze. Iherezo ryari rikwiye kuba ryiza gusumba intango. Sawa, mweke kundusha rero nimugire mugende. Yesu ashimwe. Amen. Mumeze neza? Yego karibu cyane. Uje gusenga wambaye gutyo? Umenyereje gusenga nambaye. Cyeranze ngo heje kwitegura tugende.
ngomba nje muri siporo mfise indi porogaramu y'iwanjye ku munsi wa Mungu nagira porogaramu yifitanye n'Imana. Imana wowe kugira bigoye ni sawa neza twigiye tugere ego muradusengera muransengera sawa tumaje basenze barampengeje behajya bari kubaza mutugenda gusenga wabanyere bijyanye binyuma bari bambaye nande hewe mugasha twakabakotse ibyo bari ko barambwira nibiki ngo tuje gusenga hewe je banwengeje ngo tugende gusenga mbe wabonye rero bijya bishwe maso bari bambaye bakwebereje bagira ku maguru be nje sengiki taje ndafise umuduga ndafise ibintu twigire kuja hasenga bashonje Hajya mwari mugiye gusenga? Yego. Okay, reka ntaco cyo tugenda tujanye kuko muri mengo n'amasari karagenda. Rero ndabahe lift tugende tugire. Okay. Uwa mukotse. Hefi, Ingo. Twacherewe, nacherewe mwana. Sinesi yaje. Ingo nyaruka rero kigera. Oya, nywa reka kumusunika. Ngaha. Tugenda. Boss. Nibi. Boss wagiye tambwe ibyo duteko no mu. Umvona urabane y'amasaha ageze nawe ngo niwe muhoro bigenza gute wewe. Nabo cyabara bimbwira yagiye ku kazi. None ntihoge nukabigira uko ye cyane numbaza cyo mungo. Nacerewe raba bana ndabacereje kwishuri. Numbaza reka kungora. Nubwira ibyo ubona je numbaza. Caca hiyo. Byo bimaza kumbira bwango. Nyaruka nyaruka twacerewe. Bisi nadusiga. Niwe ntabona ko twamaze gucererwa no kuri. Nyaruka. Nyaruka batugenda. Papa ngiye kwishuri nambaye kirate. Ndabira ntuze ndabira ibinavye. Sisigano kizana nyaruka. Nyaruka. Binjira tumurindira azi. Niba tutamurindira ngaha. Anya twacerewe. Ugiye urashobora n'umuntu ugacuvuka wirukanka kumenya ntukuje neza mu mutwe nyoroshakiye urazi ko hari umunsi ngo gutebera we ugire iki ngo su oye ibyo ntibigira ivyo byejewe niwe wandongoye cyangwa kurongoye wowe reka kungora di none uri umugore cyangwa uri gisaba madone wenda kubwira umunsi umwe nzo gupasura uwo mutwe nayo maso zarakora iki uvuze ngo iki intore zapfuvye uvuze ngo iki hace cyana hiyo uvuze ngo iki muzo mpasura jewe ivyo kugira ego uyu ego intagaro jewe iki hati uraba wigira imisi yose ushaka kwigira ibintu sinzi ibintu wamushaka kwigira nibiki wewe ndakura nibiki wamushaka kwigira ibintu wewe ndakura sindakurekura urandekura ndekura hati ibintu mama wigira ndakwaje urandekura cyane sindakurekura dena nakwankiye kuva kera ibintu by'amanyama sindabishaka cyane nakubwira ngo mugore nyama umviza nakubwira
ndakura sindakure kose uretse bintu bahangwe eka umuhungu wanje we reka njye badana oya soko umuhungu wanje nibiki kore bume go sinzi ibyo mwari ntamanya majeyi we ingo mbwire nibiki hewe ingo mufasi ingo sana icara nukaza ni ingo mufasi egera da ingo ingo wana kibuhumura nene ko icarire kore bumva uyaye humura nubo ungambandanya none umuhungu wanje nakabona kweli umuhungu wanje suko uko siko nakubwiye uraza amanyama yiwe uyaye uraza amanyama yiwe ashika ngo ngendera ku manyama yiwe je sindavyemera umuhungu wanje ingo narakubwiye ntizuba kuko no kwihangana baranyishubona siyo ntanguye oya nimugezaho ibiba byabananiye kumvikana ko muca muduhamagara erega twe turabavyeyi banyu none iwanyu no byama bimeze neza ariko turihangana ntiduhafura dufatana mu kanigonga kujya mara kumurigenda jewe naramwangiye nta bintu by'amanyama yiwe nkeneye urumva ashaka uko agize aba ariko nanjye cyo ngira icyo ategetse oya turikunda kweli reka madame imigere amakofi n'imitwe sibyo byubaka urugo hari ibintu biba mu rugo ugaseta erega umugabo n'umutwe w'umugore tegeza guca bugufi nk'umukenyezi kandi abakenyezi b'abarundi kazi iyo ngeso vraiment nukuri birateye agahinda cyane je no gusomera amajambo twese bamwe badusomeye turafise akarorero ngaha muri Bibiliya umugore aroranye wariwe nawe utegeza kumwigirako kagira ingeso nk'iz'umugore batubwira mu migani 31 ku murongo wa 10 kugeza 31 ndashaka kuyagusomera twese n'ubwo rufatiro dufise mu ngo zacu kandi dusanga ingo ziko zigenda neza umugore aroranye ninde yo muronka kuko ari uw'igiciro kurusha utubuyenge kuko ari uw'igiciro kurusha utubuye tw'igiciro twitwa marijani umutima w'umugabo wiwe wama umwizigira kandi we ntihabura inyungu uwo mugore amugirira neza ntamugirira nabi imisi yose yo kubaho kwiwe arondera ubwoya bw'intama n'ipampa akoresha amaboko yiwe umutima ukunze ameze nk'amato y'abadandaza ibyo kurya naho vyoba kure abikurayo avyuka hakiri mw'ijoro kandi abo mu rugo rwiwe akabagaburira akagerera abakobwa biwe ibikorwa vyabo yitegereza umurima akawugura ateza umurima w'imizabibu amaronka ava mu bikorwa vy'amaboko yiwe akenyera inkomezi agakomeza amaboko yiwe abona ko ibikorwa vyiwe bimugirira ikimazi kandi mw'ijoro itaragiwe ntirizima afata ikijishisho iminwe yiwe igafata agati gahinga inyuzi afasha umworo agashigikira umukene ntatinya ko sheregi ikanyisha abo mu rugo rwiwe kuko abo mu rugo bose bambaye zikomeye zisa n'agahama yigishira ibyo kuryamamo yambara impuzu zera nziza n'iz'amashigisha umugabo wiwe numumenyekana mu ikoraniro ry'abashinganaya ry'abashinganahe ku irembo ry'igisagara yicara hagati mu bakurambere b'igihugu uwo mugore ajisha impuzu zera nziza akazigurisha hamwe n'imisipi akayiha uri mudandariza inkomezi n'icubahiro nivyo nyambaro yiwe kandi iyo yiyumviriye ivy'igihe kizoza aritwengera iyo ateranuye akanwa avuga ivy'ubwenge icagezwe c'ineza kiri ku rurimi rwiwe akurikiranira ingeso zabo mu rugo rwiwe kandi ntajya ibyo kurya vy'ukwamikara abana biwe bava hasi bakamuhezagira n'umugabo wiwe nawe akamushimagiza ati
hari abagore benshi bakora ibyiza ariko weho ubarusha bose. Akaranga gusa karahendana n'ubwiza bwo ku rukoba ntacyo bumaze, ariko umugore yubaha uhoraho niwe ashimwa, aragahabwa ibiva mu maboko yiwe kandi ibikorwa byiwe nibimushire hejuru ku irembo ry'igisagara. Amen. Madame, twese iri n'iryo jambo tugenderako kandi turubatse ingo zacu kandi zirakomeye, kandi mu bihe byose tubayemwo, ari ibihe by'ubukene ari ibihe by'ubutunzi, tuguma twubaha abagabo kandi tuguma turi abakenyezi baciye bugufi imbere y'abagabo babo. Amanyama ntiyubaka, kugwana ntibyubaka, kutubaha ntibyubaka, ariko urugo rwanyu rushingiye ku ijambo ry'Imana muzogubaka kandi ruzogenda neza. Mugira byinshi mugira bike, nimwashira Imana imbere uzobona ibintu byose biriko bigenda neza. Kubahana ni ibintu bikomeye cyane mu rugo, kandi amasengesho ashobora gusoma urugo rwanyu. Twese tugendera kuri iri jambo kandi turubatse ingo kandi zirakomeye. Nashaka ndamusaba imbabazi umushinga nawe wanje, kuko ndatsinzwe n'ayo majambo numvise. Sinabaye umukenyezi w'umwizigirwa, naramuganza nkumva avuze nanje navuga, numva umenga nyene nokora ibintu bidashobotse. Ariko nashaka ndamusaba nyemerere, ndamusaba imbabazi ko by'ukuri numvise ntsinzwe mu mutima. Sinabaye umugore w'akarorero, sinabaye umugore w'umwizigirwa, sinubashe, ni byinshi. Ashaka yanyemerera ndamusaba ikigongo. Nakugeze kwa manyama, sinigeze nkora icyo umukenyezi ategereza gukora mu rugo. Baranangaye ibintu byinshi, ariko rero ko witahuye ni sawa. Hama abaswari bavuga ngo kosa si kosa, kosa ni kurudi kosa. Barundi nabo bati kugwa si bibi, ariko ikibi ni kugwa ugaherayo, kandi no gusubira kugwa navyo urumva ko ari ibindi bintu. Ko wemeye kwihana ndakubabariye, wumva amahoro, usubire umukenyezi aroranye, usubire gusenga kandi usubire ubu umukozi nka kera, usubire uje ku murongo. Abadashobora kuba abo gukwega bagukwegera mu bindi ubava inyuma, kuko hamagagwa n'abadayimoni mu bisanzwe. Nokoro ko witahuye uhora hakuja imbere. Amen. Nuko rero kandi ndabashimiye, yego ndashimiye na madame wawe bakoze kwitanga kuduha n'umwe. Ndabashimiye n'ukuri n'umwami hafi yacu. Ngo bose bakenda kuja kuri beach. Kuri beach? Korero bya. Ninde yababwiye? Ashe ngo babonye babana bo kwa Mateo bagiye kuri beach. Nabo ngo dukene kuja kuryoherwa natwe. Cyo gutuma
bose mbona bafite uyimena. Les enfants, qu'est-ce qu'il y a? Ayirekuye. Uti mushaka kujaye? Hafi, nivyo? Nimushaka kuryoherwa gusa? Nimushaka kuryoherwa gusa? Bahari. Nimushaka kuryoherwa gusa? Jewe ndi. Nawe uri. Okay, twagiye. Kugira umukenyezi nk'uyu no kuri biraryoshe amenya gukemura ibibazo byose byo mu rugo ingene abana bari bashavuye era bimwe bariko baratwenga buzuye umunezero oya no kuri arashitse bose baciye batangura kunezerwa nta gisata na kimwe adashoboye mu gutwenza abana n'umwigisha n'umudandaza n'umuganga ese yagiye mu gikoni nawe nakaruhore oya vyukuri imana yarampezagiye nuko narose umukenyezi w'ubwizigirwa kimwene merekeyadi n'ukuri Kemwe ko batevye amasaha aragisha. Oya, bambwiye ko mukanya bagira baze katurindire basha. Usanga ariko amusamatse. Buri reka. Aragoye hewe. Aragoye ntibibaze. Yaroroha. Sofa mu ndaza. abagore ndabazi niko mu mitsi Munyumvire, dala dukita amasezi. Kirambye ko telefone bagira bashiki niko atati. Oya ngira aragoye. aho ko mubaramugora amwe musanga harimo umwe agomba kumwinjira mu rugo rwiwe Kwinjira mu rugo dodo bagezi wana. Atatwambe kibana. Nibanyaruke. Ahubwo muzamwe none turi fotora. N'abaraduse. Selfie. Allo. Kararema. Oya nawe ni fotora. Oya ntiwibona. Urindire basha telefone. Allo? Ewe ugeze. Okay. Bashitse. Joyeux anniversaire. Ya surprise nane kugira gute. None aho ryaje gukora ikintu. Dodo nawe. Nanje. Yaje gukora ikinga. Ese? Denine sava Pare ni sawa. Urameze neza? ndameze neza nawe ni bon Safi. okay Ni muvyeyi nasengera baje. Tena musengeri wanyu. Icyo cyaguza. Senga shati nagize imana inyobwa. Mana hezagira kino kinyobwa mu izina ryawe ryera. Amen. Asha nawe acha sinyotewe.
dodo nawe wowe kirori mugambo no musemenga siuri aha ntubona ari bebeje Ego rero hama ndabashimiye ariko nagira ngo tube turaganira gatonya kuri no munsi uri hejuru. Ndabona ko na sheri ariko araza nakantu kaka neza neza. Nuko Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen. Ndaryohewe cyane ubwa mbere kuri no munsi kubera ko dufise umunsi mukuru w'ivuka ry'umudamu wanje. Dorine murazi ko avutse igerekerezo rya 12 z'ukwezi k'umunani. Hanyuma rero nagomba manze ndabashimira ubwa mbere ko bamwitavye runo rubanza. Hanyuma ikigira kabiri nagomba gusubira kubibutsa yuko muri abantu beza no kuri wavuze ko bakenyezi mushoboye murashoboye. Nagomba shimire kandi na pare nawe nyene kubera ko yarumvise ubutumire. Hanyuma shimire cyane rero uno mufasha wanje kubera ko ntiyigeze amenye ingene twapanze ino surprise. Kubw'ivyo rero ubwa mbere ngomba ndabasaba mubanze mumpera amashi menshi cyane uno mufasha wanje. Nagira namwebwe ngo mwihe amashi menshi cyane. Gukurikira rero nagomba yuko icyo nza kuvuga cyose murazi yuko anniversaire ihagaze kuri gato. Kubw'ivyo rero nagomba ndamusabe Evrine asimbe atuzanire gato kugira ngo abandanye kate maze rero baza rubandanye nyene tunezeye ko tumihereza kuri kano gatsima. Ntasenkeneye ibyo bigato. Nimuyizane ngaha. Nimayizane ndarutenyana. Nayo nkeneye. Sinibise kwasa. Ntabyo nkeneye kandi mwe nta numwe naye nahamagaye ngaha. Hari abantu ngaha baheruka kuntuka sinkeneye. Nibasohoke hanze. Ntabyo nkeneye. Ni hatari amarembo arazana imbozi kakiye. Asha bayindi surprise atuzaniye kabisa. Nibereye mu mukenyezi. Bibereye umugabo. Namanuko ntazizi wanyu. Nimusohoke hanze kwanza. Asha nakabona bakazana. Bamarira. Rero ababwiye ntabyo nkeneye nimusohoke hanze mutahiye mwavuye. Ukora iki none? Nimusohoke. Tuve mu rugo rw'abantu. Nimusohoke. Nimutahe. Akazi kagenda gute? Kagera neza mabu. Mbega. Hajya birabura. Mbega umuntu w'amakotora twambwe nuko ko ataraboneka. Ashango neke zibiri zizorenga simbona ari ngene tuzobigenza. Ariko mabu. Wazi ko Anita ari mu kuvyara. Maze ibisa datonda jembo nawo musubiriza. Ari mu kuvyara. Wo musubiriza bra. Ndamusubirize Anita. Anita yatanguranye n'iyi butike nkifise ibintu bike. Wazi nafise etagere zibiri zonyene. Kugira ibi bintu bigere ngaha Anita bifise mu ruhare. Ntubone ngo yagiye kwibaruka. Umuvyeyi arose akaruko ko kwibaruka. Nibisigura ko acaheba kazi. Erega n'umukozi arakora. Azoruhuka gatoyi hanyuma garuke ngaha. None we mama wawe igihe yagenda kwibaruka bace bamwirukanye yahora akora. Ivyo bavyita gucinyiza umukenyezi. Kirazira. Arakora azovyara kandi azoza yongera kure. Nta na kimwe vyica. Kandi nibibuza ko ibintu biguma vyunguka. None bibaza ndamwirukanye ko ari honzo cha nunguka cyane. Narungutse kandi yambereye umwizigiro. Nta manka nigeze ngirana itakora ngaha. Nabona wo musubiriza. Oya, ivyo ni vyumviro vya kera. Umukenyezi ajya amezi abiri amara aruhutse bijya nibisanzwe azogaruka kure. Kandi inyungu tuzoyibona. Erega n'umukozi arabizi gukora. Yo reka reka ivyo ni vyumviro vya kera. Umuntu agiye kwibaruka umugenzi agiye kwibaruka nibisigura ko akaza shahagari. Natwebwe kugira tubeho ba mama bacu barakora kandi ntibace babirukana. Ubu harageze aho ko umuntu amuhakaje kugira azoronke na yamata y'umwana. Reka reka. Ariko ivyo vyumvira ntudosubire no kuvyumvira. Gira mbega wondi wamenye mbega aracaza. Ego avuye ngaha. Ego. Jendi baza nta yindi ngorane. Oya no isukari yaje. Okay. Hanyuma mwitegure isukari umwe muri sosu. Yego yaje.
sawa ni sawa utegure rero azikontorore ko ari mu ndwitsi samedi twavuganye samedi ibintu byose bizobe bipanze neza kwera ndabizi nibyo nigenda bizi okay sawa je ibindi nibaza ko ari sawa sawa murakoze Pepe grare ya station mabwa bato subiramo inshuro zitatu zoba wayimenye un bon élève vas-y Un bon élève. Gachai. Un bon élève. Autrefois, j'étais tout petit. Ma mère m'emportait sur le dos. À présent, je suis là. Je vais à l'école tous les jours où je peux aller à écrire en français avec cette H, L, M, U, S, T, I, S, W, Y, Z. Je connais ma famille, car aussi je connais moi. Je recommande un commun deux commun canard, trois commun poisson, quatre commun chaise, cinq le couvent, six la tête en bas, sept comme un escalier, huit comme voisin, 9 la tête en haut, 12, 10. Wow. Ok, bravo. 12, 13. Ok, bravo rero, bravo. Oui, allo? Yego, raporo ndiko ndayikora kandi nsa n'uhejeje. Nibaza ko minota nk'itanu nzoba ndayibarungikiye. Ndiko ndakosora ibintu vya nyuma. Ndayibarungikira kuri email nta kibazo. Yego, n'iminota 5 ashaka kudashika kubera ndiko ndagira mise en forme gusa. Sawa, yego, merci. Igisomo icitirano c'amazi Amadahigo. Okay, bandanya rero nibi uvyumvire hanyuma ndakikubaza cyo kinishura. Stacy wahejeje igisoro wahejeje Mama, 8 fois 7 égale combien? 8 fois 8 fois 7. Stacy igisoro shindwe ntacuramenya gushika n'ubu nibisi tukimazeko 8 fois 7 égale 56. Wavyumvise bifate ku mutwe utegereza kubifata ku mutwe batwaye ivyo bazokuzanira neje mu kibazo utegereza kubifata ku mutwe wavyumvise hera kuri 8 fois 1 8 fois 2 8 fois 3 byose umenye ko bigeze birarushanya 8 nyarutsa inde iraporo y'abandi Havira wahejeje gusoma ya text wahejeje soma rero ayo makesi wabajije icyo wishyura etude di text bisome ubitahure cyo ndakubaza Mama, aller au futur ni gute? Verbe aller au futur. J'irai. Tu iras.
bandanya ushobora kubandanya ngaha yarusare iyo wari wayibagiye la grace ko wazinze igitabo wahejeje kora mwana ifu kugira umwete wo gukora udakora amadevoir cyangwa usubire mu byo muba mwize duca ubu wa nyuma ntushaka kuba uwa mbere none Stacy cyo gisoro utegetse ko we kuranje bana yanje ndabira rafutiye ya raporo n'ukuri nagira ndugikira umushefu happy ndakumara n'ukuri kw'Imana yes happy ndakumara mpe abantu ibi bintu n'ibiki n'ukuri kw'Imana ndarasuye ku telefone ne nkunda mwishuriki happy raporo nari mpejeje urafyenze kubashini happy nk'ibi n'ibikivire mu nkore nkunda bisubiramo kandi abavyeyi twemeye vyinshi nta kundi gasubiremo we tugende egamira cyangwa usohoke hanze sohoka hanze aha ndabisubiremo kandi azero kandi nari mpejeje bariko barantelefona ndabahe raporo nta kundi reka ndabisubiremo. Bon appétit les enfants. Merci. Appétit, barayifise. Yego mama. Nawe madame, merci. Bon appétit. Merci. Katugukumbuye. Nanje nari ko tusangira ku meza. Na Happy, na Grace, na Havila, na Stacy. Happy mama yaraguhaye biscuit. Wampaye. Agasosi mukumva gute? Asha kararyoshe sana. Karyoshe. Asha na papa karakumva ko karyoshe. Uraje nawe tugakumva. Mukumbura gahe. Agasosi. Bikunwenza. Aje twese umukozi yatetse. Kandi tamati yashizemo. Kamwe murasarishije. Yateka rojorojo. Asha navyo yitaho. Pole sana kabisa. Ubu mama yaje n'ugucopora imisosi. Hano hari mama nyene. Ubu nyene kwa bacocora. Uzo bacoporera umusosi. Uzo muragitwa kujya dusukura. Byoshe kandi si Umuceri. Asha mugadi nawe yashiye y'ipilipili. Nande itomati imwe. Ipilipili ivyateka. Mama navyo biharage. More kweli. Ubu nzora ndabikurikirana sivyo? Sijuje kuyaka sivyo bakobwa banje. Bakobwa banje beza. Ndibaza mamaze kumva ivyo tuyatse. Uraza ubu ni sawa nta kibazo. Umva ufite ibintu byinshi ngaha mu rugo. Ura muri ibyo bintu ufise neza kubabwira ijambo ry'Imana naryo. Kandi ivyo mwavyumvise ubu ndibaza nta kibazo mufise. Mbega mwari mwambwiye ngo ugiye ntari mpari habaye ikibazo cyayo. Mama zigiye utaruhara. Papa byaramucanga. Papa byaramucanga ibiki? Byaramucanga avuye ku kazi akibagira guha amahera akadogo yo gusuma. Urazi rero hajya papa urazi ngena afise akazi kenshi. Papa hajya afise akazi kenshi nuko arava ngaha kare cyane akagenda agakora kugira tubeho neza kugira twambare turye ibintu byose tugende kwivuza. Papa arakora cyane nicyo gituma hajya yashika ngaha akaca avuga ngo yigisha umwume. Hajya yabarushe cyane gose sibyo none ko tuba mu nzu nziza dufite ibintu byiza muragenda ku ishure. Hajya ni kubera papa yitanga sibyo. Hajya mwabonaza ni kubera yararushe nicyo gituma acavuga yigisha umwume. Murazi ko bakunda wakoranize byakunaniye. Jewe igituma ndabigisha mwese je ni kubera ndi umumama arigisha bose cyarimwe.
muga papa nawe hajya ataha yarushe cyane cyo gituma yashaka papa akunda yigisha umumwe papa nivyo akunda sivyo kandi papa arabakunda mwese none ntiyabigisha muga yigisha umumwe papa arabakunda mwese gusa hagiye abatashe yarushe cyane ariko arabaronderera ako araturonderera twese kugira turye turonke ibyo twambara ibintu byose bigende neza tugume tuba ahantu heza sibyo mva papa n'umwana mwiza mabona ari ishugwe yamaye ariko ari umwana mwiza kuri anniversaire yaramaye ishugwe kandi ryiza cyo gituma rero nimuzo kwibaze ngo papa aribagira gutanga rasiyo ya ni kubera barushe cyane sino papa n'umwana mwiza n'umuvyeyi muri twa twago twiga ijambo ry'Imana ingana twushobora kubaha abavyeyi abantu badusumba cyane n'abantu bato papa rero ngana umwana mwiza cyane arakora ibyo ashoboye byose ahora yirwa n'ubusa kugira twe turonke icyo turya wabyumvise rero ndibaza ubu naho nzogenda nako muri ko murakura naho nzogenda nkagenda kuri tere nkamara y'indwi imwe Tesi na Havira bazosha bakora akazi muza muramubwira umukozi mumufasha papa kubera ataharushe cyane sivyo undi baza mwavyumvise ego mama twavyumvise kandi tuzobigendera nagira ndagushimire bivuye ku mutima ndavye intambwe tugeze ko uno munsi ndabikesha wewe maze kubona aho tugeze aca nibwira niyo twavuye byukuri warakoze cyane waraba umukenyezi w'ubwizigirwa waraba umukenyezi w'akarorero waraba umukenyezi wo mu rugo abushitse byukuri ndagushimiye cyane gose ndongenda gushimiye ndongenda gukengurukiye nukuri yo ndahavye aho tugeze ndarengerwa ndagushimiye cyane nandi cyubahiro n'ikibi cy'Imana amina kugira ube ubukenyezi w'umwizigirwa kandi nanje n'Imana yaramfashije kwaduga mbere ko wanga ko nkora ariko Imana yaramfashije ndabigendamo neza ashizemo ubwenge nukuri nanje ndabishimira Imana nanje sishaka kuzoba umuntu yarenganye ku isuko nyene ndashaka kuba umuntu yagize icamara mu buzima n'abana tuzovyara tuzovuge hari umukenyezi yari umuhizikazi kandi nawe ndagushimira nk'umugabo wanje niwe mutwe w'urugo iyo utafata ukuboko niba byaragenze uko dufite iterambere mu rugo rwacu ni byiza nanje ndabishimira Imana n'ukuri ahubwo Imana igume idufasha igume bigenda neza ego asha n'ukuri harahiriwe jewe na korose kandi harahiriwe n'ubundi mukenyezi azokugira umugenzi azokwamura ko byinshi n'ukuri cyane kintu ufise no guha kiretse kugukunda umukenyezi wanje Imana kumezagirire
no musi numva unyuzuye jiwe vraiment numva tako numva niyo ubiriye ko nogwe sansa ngufise ibiro byinshi wambona nkamara rero imbyiza noza nkakudodesha doda sasa je no musi numva no guhirinda izina naraguhamagaye mama w'abana banje naraguhamagaye sheri wanje naraguhamagaye muduzo muguno musi Louis Max no musi numva no guhirinda izina je numva no guhirinda izina nkagutazira irindi zina maboko igihumbi ndavye biko gukora vraiment maboko igihumbi yego kabisa ni wewe abantu bose bashake bareke sibira widodere idodere bebe doda bebe ukumva gute n'ubuzima ongereze polisi maboko igihumbi nakazina keza k'ubuhizi batazira umukenyezi mu kumuhayagiza no kumutera intege mu bikorwa vyiwe vya misi yose kuko umukenyezi arashoboye. Bimwe mu bituma ahabwa iryo zina nuko ashobora gukorera icarimwe ibikorwa vyinshi cyane. Umukenyezi aribungenga amezi 9 ni igihe gikomeye mu buzima bwiwe. Umukenyezi kenshi aragwara akamererwa nabi mugabo vyose arabirengera kuko abazi ibanga yahawe ryo gutanga ubuzima. Tutibagiye hageze igihe cyo kwibaruka aho yemera ububabare buteye ubwoba cyane nabwo babwita igise, nabwo bukaba ari ububabare butagira insiguro butagira izina umukenyezi agira iyo ariko aratanga ubuzima. Amaze kwibaruka ntabahejeje aronsa akarera ivyo vyose akabifatanya n'utundi dukorwa twa misi yose. Ari umukenyezi mwirimizi ararima agasenya akavoma akahira agateka akagaburira abana akongera akabaryamika. Ivyo vyose abikora abinezererewe kuko ari ryo banga ryiwe yahawe. Naho biruko hari abakenyezi batibanga bakarangwa n'ubube gito nkuko twabibonye muri iyi sinema. Ntibamenye ko umugabo ari uwo kubahwa kubera baba barose uburyo bwinshi amahera menshi ibintu byinshi bisumva ivy'abatware babo bagashaka kubahagarara ku gakana. Ariko nk'abakenyezi twamenye Imana umugabo n'umutwe w'urugo icubahiro ciwe arakagihabwa. Abakenyezi nibubahwe cyane babigwa no kwitwa abakenyezi b'agaciro ba nyina w'abana bayina rugo n'ayandi menshi cyane kandi meza yerekana agaciro umukenyezi afise. Ntitwibagire ko umukenyezi w'ubwenge yubaka urugo rwiwe akarukomeza. Umukenyezi niyubahwe kuko arashoboye kandi iri tazirano bamuhaye maboko igihumbi riramubereye.